Fizo ahora akora conference de presse atanga ibihumbi 5 muri conference de presse angahe 5000 njo Fizo natanaga mu comedia cameraman na journaliste John indirimbo yawe asigiye kingana gute isohotse komota b'abarundi bayikoze biki okay nanakimwe barakorako wow muri 2023 naraje hano narahuye n'umuntu ese ni mu promoter ni mu journalist saka kumuvuga ami pro muvuge muvuge bon ni ikintu cha bien Fizo okay yeah ami pro wa mutipera intege wamuhayanga 300,000 cash ulikuwa Bulaya ulikuwa nilikuwa niko hapo ulimpa cash bro cash umuntu agwivyunguka amaze kubona meme ico wamufashije sivyo nk'ubu nkatenga ati uyu mutipe akora avuga ati ngo ivyunguka nturagira na commentaire mu ndirimbo yiwe canke mu ndirimbo yiwanje usaba ivyunguka menya gute we talent yawe kushobora kubikora bijya bintu ico rero nco ndavuga rero twige kwanza je te veux ce soir juste toi et moi ce soir c'est toi et moi baby catch me slow slow I'm in the mood already you don't stop yeah I can't talk no more I'm in the push up down on the floor abaririmvyi baramaze gutakarangwa amaradio nibituganira muri 300,000 n'amaradi n'ayandi bazoya kujya kama unani we piga muziki we hakikisha ingoma ni kama babanze binjisha mbabazi ibi siko na 12k ngorongoro yari muri South Africa sivyo nani posti nimwe mwagize vya kingorongoro abaririmvyi rindira ari hacani abaririmvyi bari Kigali abarinzi bamwe bagiye Kigali bababuza kuririmba mwarabipostinze cyane si content babaye ivyunguka bari content ega hariho content n'ivyunguka banzu rindire no nivyo ndikunda kubwira rero ko mwebwe mutaramenya ivyo murimwo abantu batuma umuziki wacu uno munsi uri down good banzu rindire uri down ya ntonye ntumwe ko umuziki w'Uburundi uri down ndabikwemerera ivyo ntaco reka mbasuhuze ngenda bipfurize ibihe vyiza aho muherereye hose mu mice itandukanye inyuranye kuri iyi si mwebwe mwese mukurikiye Akamo TV nizere ko umukama akomeje kubagirira neza no kubarinda abo bitameze neza nabo dukomeze twizera Imana iriko irabitunganya ni jewe yariye iteriteka mwumvise ubwa mbere mu kiganiro cyo kuri ku mbuga ngurukana bumenyi hano kuri Akamo TV ndabaramukije cyane ndabifuriza kugira ibihe vyiza n'ubwa mbere nkoze ikiganiro ndabasabe rero bakunzi ba Akamo TV aho muza kumva amakosa aho muza kumva bitagenze neza ndashaka commentaire zanyu mubimbwire imbere ya kamera dufise abatumire batatu bahire bemeye kudutera iteka ryo kubana natwe uyu munsi ku ruhande rwo hirya twafise Boy hagati twafise Koreshumwanya musanzwe mumenyereye umunyarusako ku ruhande naho ni Fizo batumire bacu bahire turabahaye ikaze kuri Akamo kari kaze cyane turabaramukije sana guys cyenda ndabakumbuye ewana romusi nagiye gusenga kabisa romusi nagiye gusenga kwibuka ingene Yesu kadufiriye ku musaraba arizuka pasika abakunzi ba Akamo TV toramukije mwese abadukurikirana Boy ndabakunda ndabaramukije this Fizo baby right here mwakoze kudutera iteka kwitaba kuri Akamo TV turabahaye ikaze rero mwisange karibu nawe mushasha nawe uri mushasha nawe turaguhaye ikaze ku TV yacu murakoze cyane kunyakira ugadire rero Koreshumwanya Kanyamuji nibyo yego umunyarusaku Kanyamuji nibisigwa ko umunyamuji ukuri je n'umunyamuji original je ndumukuyakuya baba bono bava ruguru baza
kurondera amafaranga naje ndi umunyamuji ndondera amafaranga koresha umwanya yo tukuzi nk'umuntu ari mu itangazamakuru ashigikiye ibikorwa bya industry yo mu Burundi ya aho naho ukaba wicaranye n'abastare abaririmvyi ya iki Burundi bamwe mu bo ugejwe gushigikira ibikorwa byabo ya turafise Frima Boy herutse kubona igikorwa ciwe melody no buraya biru ni buraya ya yakoranye na Oleg ya urakizi mwagikoze nk'iko twigeze kubona ico gikorwa gitayinga gose kandi muhari nk'abantu bon erega n'imvure niyiguye nigwa hose shwa kugwa mu Kamenge mu Gatumba itaguye shwa kugwa mu Buterere no mu Kamenge atani magige zigwe imvura yashobora gutukuza muri ville abantu bakanyagirwa bikomeye ariko urenze gusa ugeze mu bwiza ugasanga hari umutsi cyane rero abaririmvyi Frima arasohoye igikorwa kandi je kugikorera ko si itegeko si itegeko urumva je nkora ko ivyo nshatse nkora ko ivyo nshatse sikiriza ngoja hinge kibazo nabajijwe ndiko ndacishura sivyo burya abaririmbyi b'abarundi ni benshi cyane abaririmbyi b'abarundi rero buri murimbyi wese akoze igikorwa nkaba jewe akabari je mbazwa none je ndi imana oya nturi imana mugabo je gushikira ibikorwa byabo bakagombye kuba wabimenye kugira ngo mwe muba mufite imbuga zikurikirana n'abantu benshi nabone bafite imbuga regare zikurikirana n'abantu benshi nabone ngo muhari kugira ngo mubasapoti rero iyo mutabikoze biragaragara ukundi kuntu mu maso y'abantu tumenga murafisa aho mugomba gushyigikira abandi mwasi kwanza ubu turi muri systeme yitwa ivyunguka ikiro cy'umuceri kigeze kuri 4 nanga bisi yarazimvye essence yari nimba ari 2800 even 4000 litres bisi shapande be imesi bisi nangahe ishashuka ahubwo gutwara ivyo ntavyo nibuka bunaraguze imoto bunavyo nibuka ndabana na essence sasa rero nimba ari lumière urabona ela lumière Frima yarasohoye igikorwa je kandi narakuze challenge sikutumika challenge ngari natoka urumva ndarindira ko mpivyunguka ivyunguka amafaranga ndabura candihorera none mu gihe ataguhaye amafaranga ushobora gutekereza ko none jewe umugore wanje ndamushira Frima ngo raba Frima mu maso kare Frima ikire uko nawe uvyumva bo ibi bintu ndazi yuko ababi simbizi yarabashizemo inzigo yarabashizemo ibintu bibaruta mu mutwe bashaka kwibagizwa yuko kera umuririmbyi yavuma ata YouTube ihari ata WhatsApp ihari indirimbo wazumva ruguru sivyo rero uyakora avuga ati ngo kugira ngo ndagoshire ku marezo social ivyunguka okay unguka rero kenda unguke natwe tuwananye dukora turaba bazobabandanya basaba lift umviriza Linda ndakubwira kidogo aho nyene reka ngoje sinakire mu ijambo no reka meza oya nibikunda sindavyibagira oya reka banzo ndindi abantu batuma umuziki wacu uno munsi uri down good banzo ndindi uri down ya ntonye ntongo yako umuziki w'Uburundi uri down ndabikwemerera ivyo naco uri hejuru waramaze naco kamvuge ko uri hejuru umuziki wacu uri hejuru Koreshumwanya washaka kumbwira abaririmbyi babiri umwe canke babiri we wadugije no ivyo nivyo wabaje simbizi nivyo niko ndakubwira nivyo wabaje simbizi okay nyishura yego oya jewe basi ngoja hinge ico kibazo kiragoye kubazo ngo we ninde wadugije none nk'ubu dufate ko tuzi abantu badugije abaririmbyi bari bigaragara urabona Randri Mugisha akeza net tora yaradugije Sadbi yadugije ba Merisani bande wewe wadugije jewe rero ntawe njeje kuduza sivyo jeje kurya amahera baramuzi sivyo jeje kurya amahera kuduza ngo no umviriza ikintu Frima utahura sivyo
kuduza umuntu biratandukanye cyane no gutuma umuntu yamamara ko umuntu amenyekana sivyo kandi jewe twebwe systeme twamenyekaniyemo urumva iratandukanye na systeme abo batipe bandi badugije abaririmbyi bamenyekaniyemo je namenyekanye kubera imigere nakubitwa narirondeje kwanza ndamanza kwanza ndamenyekana nuko iki munyagiriza ngo ninde wadugije nkiriko ndiyubaka erega misi yazeheka ariko umuryango wanje barawuzi umugore wanje baramurezo suramuzi urumva umwana wanje baramuzi umuririmbyi abona neza yuko ataramenyekana nabishire mu inguvu amereza ivyuka bikwira yuko je ntamenyekana ama bigende gute kisha ubikupatie pesa zibero usaba abandi bantu kugira ngo bamenyekane babanze gukubitwa nkuko nawo wakubiswe bigende gute oya nibakubitwe nibakora umuziki hama babashiba umva babafate ikintu inzira imwe abarinde barundi arashobora gufata ngo reka ndondere naka no bunyegere bwinshi nibwimba ibintu byo kugira burya je na media twawe je ntayo nemera media tuwaje ntayo nemera urabona umuririmbyi avuze ati wowe uri umupromoter urumva era uvuze ati uyu no umupromoter je ngoma ndamwisinye dupange strategy y'igikorwa canje umwe arashobora gutuma ayandi mamedia gupostinga kandi utana yavugishije bivanye na strategy usa mwakoze nimbaraga twiko mwateguye nimbari amapost yaha naha ivyo bintu bigatuma nabandi ba promoter babipostinga kandi utigeze nabari Prima bowe ivyo koresha umwanya vuze turashobora kumva umenga harimo utezo mugabo nashobora kurikira na rezo nimwe hari uyu umva nakubwire uyu niko ndavuga siko ndavuga ngo niko ndisemba canke aba nabantu bishwe mu mitwe none sinagucira ijambo kampore bishwe mu mutwe na ajya amajambo ya simbizi ngo ivyunguka simbizi kubera iki umva ndakubwire uyu koresha umwanya je namubajije ikibazo na niyanyishuye urazi je nakugira ati abantu badugije abaririmbyi nganda baje ari umuririmbyi yadugijwe ngana nakandabazi uyu rero navuga ati umuziki wacu twega ba promoter baradusuzugura ishire ko basi baradusuzugura no bo we mugiye kuravuga yuko ngo ivyunguka okay tugwe ivyunguka eka bagwe ivyunguka tubigwe n'ubunyene umariri ku muririmbyi mimi ni chawa unasikia mimi ni chawa sindi umviriza ndagutawere bo rindira Fizo mwinge uyu Fizo numu diaspora akore abahanza biburaya sivyo arakora imiziki araza kuronda production yaha mu Burundi amavideo nga mu Burundi je ndakubwije ukuri ko wisinye umuntu umwe arashobora gutuma urazi ko ku radio bashaka kuvuga inkuru y'umuntu kandi atigiza bari bongo kweli bana histoire bakavuga na ukubaripa ariko haro nigihe wobahereza amahera ajya promotion basaba kugira bakuvuge we rero bakeye kugira bakuvuge jewe ndafise ububasha bwo gukreye ikintu kigatuma wewe ubifata nka content ukavuga ati ibintu reka ndabivugeko urumva narinze umuntu atarinze kukuriha sukamo amafaranga menshi ujya mu ntumwa afise ubwo bubasha kugira tume nabajya abandi bagirane babivuga okay namutahuye chawa mini chawa okay so reka mubaze iyo ufise nk'ubu ufise umuntu nyene wo kugira promotion yo nguhaye amahera yo kungira promotion ego hamanungire promotion ko mbikeneye bivana amasezerano dufitaniye kandi waransezeranyije byunzo kugirira ibinzo kugirira ibi hamanubikore Fizo ucuja mugazi urabona ibintu cyo n'amasezerano sivyo urabona jewe mu bisanzwe kama nsubi inyuma gatoyi je akesi nakorera hariho systeme yakubwira ati je ngoma ndakubakira izina ni iyo bijya hose utegezwa kumenyekana utanilipa nini wowe naco mfise kora amezi 5 ntaguhemba ndakubakira izina unasikiye ni masezerano mukavyandikirana bigahera unasikiye we sasa twokwandikirana tumviriza uyu muziki mimi nataka weneze views fulani no boost no nini we nguvu zako ukeneze izi views respect amafaranga nangaye nipe okichangati mimi nataka nisemwe kumbuga mvugwe unasikia mu bisanzwe menyekane ndi tayari gukora ikintu cyose unsaba fresh tukavyandikirana unanipa lari ivyo bidakunze uko na kartasi ushaka kunyitwarira cyo kwambwira ati Messi birikatara urumva vyose n'amasezerano sivyo rero ivyo bintu ari gihe vyanka ariko wonyene ukarabuka avuga ati vyansa ariko yagerageje
shure mutarira ariko umuntu agifaranga ukabona ko yo biravugwa ko mwebwe naho mushitsa ivyunguka hari abibaha mugabo ntimwigire mukora erega anko twe turi njyajya mu bisanzwe uri turi njyajya kama mini mnafiki je ndi njyajya uranavyemeye yego je ndavyemeye ndi njyajya ariko wibuke neza yuko umuntu kugira abinjyajya nawe hari ukungene uba wamwakiri hari abantu batazi kuvuga hari abantu batazi ingene mwokorana business ingene mukorana hari umuntu haza umenga afite amafaranga menshi urira mu muduga tugende akamanza akakuboreza akaguha ibiki n'ibiki akataguhereza amafaranga ngo tongea nawe uri kuramura bakeka namwe abakobwa niko mumeze rega ibi bintu byenteze bimeze nka mu rw'abakobwa umuhungu wagukenneye akagutwara kwanza mu karo uvuga ati aure ni walare ucurondera gahungu nyene kifiti kari romantique abantu rero b'abaririmbyi ava yuko uhereza amafaranga umupromota kugira ntakugirira ubujyaje banza umwereke yuko uri ncabwenge banza umwereke kwanza yuko ivyo urimo ubizi umwereke inzira z'umuziki umwereke ibintu umaze gukora kugira bitaho uravuga ati ibi bintu kweri biri serie birakomeye cyane kuko umweretse yuko atabwenge ufise muri ivyo bintu aca kujya amafaranga urumva ariko umweretse yuko uzi ubwenge uko economiste ifaranga agiye kugira rikuveko ari ugwandiko aragira ubwoba kandi bijya bintu arabikora neza cyane Koreshumwanya rero wowe ugiye yuko abaririmbyi b'abarundi ko badatera imbere nuko bakora ibintu batazi amfete babikora mu bintu byo kwiryohera mu bintu bwenge bashira Fizo nguyu so umuririmbyi w'umurundi nakubwiye yuko bakora ivyo batazi munatumika bya mujuru barabizi gusa ico babura ni ya strategie rego umuziki uraruhisha we era umuziki umuririmbyi yandike nka filma je mpora nza kumurabi wabo nkasanga ewana muri telefone bigerino vyo yanditse urumva ariko ariyumvira melody ariko ariyumvira umva bibatesha umutwe urumva ariko ariyumvira ndayikorere kwande sivo filma ndekorere kuri producteur nde avuye muri ivyo aje muri video nanatentumikia video nataka location ndondera abakobwa ndondera ibiki ugasanga bararushe mu mutwe rero wewe twe tuba twiraramiye gusa turi ku rubuga nitwe tumenya ati ino ndirimbo tuyikorera iki kugira igende siwe muririmbyi akwiye kubirondera ivyo bintu niba baba bakwiye kumenya ati je bikunda bihejeje reka ndondere naka kugira dukorane iki kintu niba menye gusa gutandukanya akazi kabo n'akazi k'umupromoter babahe namwe akazi kiwanyu kugirango yego kandi ni ivyunguka bakarikire ko video yabatwaye amafaranga na audio yabatwaye amafaranga rero promotion ntibarinde gufata ngo nimba ari igihumbi dufate nimba ari $200 arinde gutanga ngo uyu so ni koneshe kitu na filma ski uhereje amafaranga naka ugaherezana naka je ndabibona ati na fulana ari mpatiye nta nguvu nyinshi shemo mvuga ati turi benshi tuko turamupromotinga urumva n'ivyanka atanitse amuharimiye abona ko turi nana karamushira kumuhari mwebwe rero nk'abapromota mubasaba kumesa kamwe shiramo imitego yako kamwe sivyo nukuri ku Imana bizokunda kuko twagutahuye umeongea sana asante sana twagutahuye ikintu kimwe nagomba mvuge umuziki wacu turakora cyane cyane ikibazo cyari entre abapromota n'abaririmbyi rero ahanini umuziki wacu ari ikibazo dufise sivyo receipt agi usohoye ikintu ukumva kweri cyakiriwe neza sivyo mu mwanya abaririmbyi nabo nyene baritanga abapromota biwacu turavuze ikintu bafise abantu biwabo ninjyajya ushaka kuvuga ati naka mugabo naragiye kuraba umunsi umwe narabitahuye kingorongoro yari muri South Africa sivyo nani posti nimwe mwagize vya kingorongoro mugabo arabaririmbyi rindira ari acani abaririmbyi bari Kigali abaririmbyi bamwe bagiye Kigali bababuza kuririmba mwarabipostinze cyane si content babaye ivyunguka content ega hariho content n'ivyunguka banzu rindire no nivyo ndikunda kubwira rero ko mwebwe mutaramenya ivyo murimwo ari umunsi vana kubwire no nakubwira okay navyo turimo gute twemere ivyo wo muririmbyi umaze kwikomeza nigico tuma umuntu akagupostinga Fizo ahora akora conference de presse atanga ibihumbi 5 muri conference de presse angahe
5000 njo Fizo na panaga mu komedia cameraman na journaliste John ashaji komarisha nayo bwata yaguvuga ati nikitumika na Fizo na mateka ajya muri conference babanga muri conference kawaida ni 20000 cameraman na 20000 journaliste unasikia niyo bagiye gutaya yani 40000 par media abantu babanga hariho n'ivyagusa kama Sadia uzi gupatia hata 5 anayua ulikia mu byangu na kupatia content ni kama vile tubane Diamond arashaka gukrea base ebo nazucu ivi ama media baronse content ariko we utarakomera jijenge kwanza ubake filma wenda kubwije ukuri hari ingene we uko na jina urona filma afisi zina filma aratandukanye na Fizo sivyo filma mu Burundi arazwi yaramaze kugira itafari yaramaze kudodora ku Burundi baramuzi filma boy sico kimwe na Fizo je mukumu ikigano ndamusaba amafaranga Fizo njoni kufanya kipindi ni pelari kwa kimvuga ati ngira ndakwamamaze filma nawe ndambwira ati filma ndakulipia nauli ndakulipia kinywaji umva ndamubembereza ati naomba monsieur kuko nzafisi zina ariko Fizo ndatakamba ndara majoro ndiko ndamusaba ikiganiro ntapfaye yavuga ati nikupe we urumva bisaba yuko we wikomeza ni kesto yo kwikomeza gusa sivyo twebwe ivyo yaravuze vya kingorongoro yagiye muri South Africa yararishwe ni show yarishwe uzi neza yuko abusizi nyuma bakeneye umukate je ndafise message kingorana mbyango ngo ni promoting ngo ndakwambia nikirudia ntari byo yasubiye kumbwira naba escrow nababeshi urumva nukuri kw'Imana abaririmvyi b'abarundi utamujanira nija guhe yakirikare pi babiheza uyo kingorongoro agiye wewe mugipata gasho inje ndakenda mama kama unipilari navyo rero uvuga ngo amakosa menshi ari kuba Linda gatowe Fizo singuyu uyu numuririmbyi w'umurundi kandi akora neza sivyo kugira ngo menyaye nawe nabonye umutipe ari afise amaide kandi akomeye cyane nani we Fizo kandi n'umuntu afise talent kuririmba rero ko ndavuga rero mu muziki wacu ivyo wavuze twavyumvise aroba abarimvyi bakora umuziki mu Burundi mugabo bibera hanze ibihugu percent aba baronka sivyo ba MT number 1 sivyo baragerageje kwica konona mu mitwe mwebwe kugira ngo mu diaspora ibiki sivyo urumva mukibagira kumenya yuko umurinzi w'umurundi wose akeneye gushayinga nyene mu muziki rero no munsi umuziki wacu sivyo umuziki wacu nivyo turavuga nga Fizo yamaze kubibona ni mu gipromota kandi umuririnzi canke umuziki mushira imbere amafaranga mu Burundi ufise ama television TV online ibihumbi 5 iya bobo ikujijanga iri mu za 70 ni nyingi sana ni nyingi rero uno muririnzi akisopa agasora indirimbo akagerageza kwereka ikintu kifise message ya bien agashira abona sivyo bikaca bibabaza kubona mwebwe aba promoter sivyo naho kuravuga ngo ivyunguka please umuntu aguye ivyunguka amaze kubona meme ico wamufashije sivyo nk'ubu nkacenga ati uyu mutipe akora avuga ati ngo ivyunguka nturagira na commentaire mu ndirimbo yiwe canke mu ndirimbo yiwanje usaba ivyunguka menya gute we talent yawe kushobora kubikora bijya bintu ico rero ndavuga rero twige kwanza kumenya umuzi gufasha sivyo namba wa MT namba bani bazanga bakabivyunguka bajya arabarinzi baba mu burayi batafise talent yo kuririmba bagashaka gusa ko bashika baba bakamena imitwe yanyu ukagenda ukamushira hejuru ya Fizo hejuru ya nde ngujya muntu arashoboye ko yaguhaye inica nikize sivyo umugabo rero tumenye rero kumenya yuko arabarinzi mugende mu rondere abarinzi uno munsi je niko ndavuga so vuga ngo niko ndavuga iki Fizo yasohoye indirimbo yitwa Ce soir video nari mibere hajya kandi uravye video film abongo nari pasteur sivyo ndiyo bo aba rero aba tubona nga bakoresha umwanya bo bashira imbere ivyunguka
mugani barabe indirimbo y'umuntu yasohoye donc ushatoa nyimbo unaambia link hii ngazani vyungu au ti commentaire uone kwanza nyimbo useme kwanza hii nyimbo iko aje ushire mu nguvu rero ivyo onyi nico bituma rero umuziki abarimvyi bafise inzigo sivyo mushaka kuvuga yuko menga twese twuciye umuziki sivyo rero tutabeshanye umuziki wacu ni mwiza kandi umeze bien abarimvyi urukura duga abarimvyi bakora shiramo mutayi mu muziki basanga umuntu yashizemo amamiliyoni mu muziki sivyo ama wowe ukora fina ariko arakwima ibihumbi cyane wewe ukura fina okay ivyo uravuga nitwavyanse ko ivyunguka uko muvyita ibiki me mugire inguvu umpromota tumenye ti araba promota badugije kanaka nka kera Landry SB nuvuge Landry SB ami prara dugije bakiriku ami prara dugije bakiri turabizi na tutabigenda bivuga ko ndabizi ami prara dugije ba Double J ba ami prara dugije abarimvyi benshi nufe kuvuga hajya nyine nujya mutipe yadugije benshi kuma radio none abantu bavuye maruguru turibona babirimani siba kwa pale tunabasikia sasa bo dushaka Koreshumwanya nawe ejo udugije uduze abaririmvyi bati wa musazi ngo bakwita umusazi canke bavuga ati Koreshumwanya radugije naka sivyo nimushiremo ivyunguka imbere simbizi siburi muririmbyi wose afise byunguka usanga nyene yigwaniye karonka amahera gusa yo ugera gwejuka ndabikora indirimbo akaronka nka Sami Fizo iyo ugiye mu ishamba ugenda witeguye kubera ntubuzi ivyo uhura navyo wa utarita mu maskini mu muziki abantu nitungana Koreshumwanya miye none je ni gute no kwigura borinda gatoyi Fizo nguya akwagendera umuduga w'agaciro ngaho ivyo vy'imiduga gatoyi jewe nasoye indirimbo ndakenye sivyo uranzi ko ndemvye hano Kenya ndaje nje gusaba ucuza gushire imbere umutwe ngo sigisabo kumi vyunguka oya umviriza none Koreshumwanya bivuze ko n'umuririmbyi agusavye umufashe nta service zibamo kuri kwimana nta service bikibaho mugabo umenye yuko ufuye tuzoguhamba n'akayabu gapfuye baraja kugahamba ntikabura baja kugahamba urumva ibi bintu vy'imiziki mureke kuvyitiranya n'ubuzima busanzwe guys n'ukuri kwimana umenya yuko ugiye mu muziki ipange kandi ikindi kintu ngoma ndabamenyeshe ni kimwe urabona burya promotion umuririmbyi agomba kwanza kugira aje mu muziki kwanza nabanze kwanza yitunganye ku gatwe kiwe amanze yipambanire kwanza abantu bamanze baca umugana ati nukuri no muntu yagwanye sivyo uno munsi hari umuririmbyi tushobora kumuhanura ati umuziki n'amafaranga akaca agenda akagurisha itongo zegena akagurisha impene ziwe hiyo ruguru akacaza ngo Koreshumwanya yasavye ivyunguka ngo yakira sindagusavye ivyunguka ngo ugende kwisamburirako banza kwanza ugwane ndonke kwanza umushinge wawe menye ivyo nsigura uno musto turabura ivyo dusigura ku baririmbyi yakoze iki ntaco yagize iki ariko akora iki ntavyo ariko yaguhereje amafaranga ngo umwamamaza sivyo banza kwanza wigwane niho binava kutabamamaza bamwe bamwe ngo sanga urabuze ingufu rega ziyuhera kubu dufate Fizo yiviribura yaraje misi niko nahera Koreshumwanya njo hapa safi ona Koreshumwanya hivi na hivi safi je ndabona nshinja kwicara mvuga ati sasa Fizo ashafa nini ndabuze post nandika no mpamvu dusanga namubeshe komanda gakwavu dukora ikiganiro tuko tujya gakwavu je nipate caption kwazurinda ndinze kuja kumurondera n'abakobwa ngo genda mube muri kumwe n'abakobwa ndondere caption banza wiyubake gato banza ugwane turonke kwanza inyuma yawe sivyo kuko twe mu guposti nagutahura kugira ngo bajya abarinzi bakera reka duhe umwanya Fizo nawe ego Fizo chavuga ivyo avuze nivyo aroba badansere bakera bo ubu nawo uvuga ati watafute mu histoire utabakosa ba Jeremy ba Snake au utapata bio ba Patiano roshwa kuranga bio cyangwa uko uragenda kwarondera nuze bio bakubwiye urondere bio ya Bidondo nayo woronga kandi nivyo avuze ikintu cy'akamaro ico onye urumva two turavuga turi mu kiganiro kugira ngo duhane amaide ugiye wavuze ijambo rya bien kwiyubaka ku baririmbyi nivyo ari umuririmbyi adafise ahaba benshi baba mu mageto
ugasanga abaririmbyi batanu bapanze inzu chambrette rero umwe babiri bimuse nawe ushaka kwima kwa nuzori iganzo ni turiyubaka ubuzima bya bien Fizo tukakuja kuri ico kintu mvuze reka kubyo wavuze ego so wavuze yuko buri muririmbyi yose we agiye kuririmba ushobora kuyipanga kwanza so hari umuntu nyene usanga arevire birimana amakaza hano afise desamil muri studio kasanga karirimbo kamwe hamakene ya babantu bo kumufasha kumufata ukuboko iyo agiye kurondera umutipe abana mfite 50,000 ngira promotion kwambira okay ndakugira promotion kandi arakwemeza yuko bana bino bintu birashoboka kuri 50,000 yawe hama ugasanga wa mutipe ko kazi ni yagakoze kandi ibyo namaze kubibona kenshi cyane ku ma televiziyo hano mu Burundi usanga bupeti nyene buri kurira bana je naravuye ruguru naje hano narugo umuntu baragire promotion promoter uyu nu yarangiriye promoter uyu nu yarangiriye ubona ko baba tipe abo bapeti muri baca intege kubaca intege kandi bafise vision yo gushika ego none abantu nk'abo wowe bagira iki abo ingene no bagira nuko we kora mu music sivyo kora umuziki usohore sivyo nturabe views nturabe ngo ndamenyekana kora usohore hama uzura satira uze unsabeze ati wana nukuri kw'Imana kaboro meze gute fume nanka ariko wanshikiriye nzokubona nca mu maso basi burya ntuze wankira umuntu yakugayeko bizomubera icigwa ni waduga kumwibutsa ati we nakurondeye urangarako urumva kuburyo niba kora ibigono ngoya namariza fima baze mu muhumwanya Fizo ico Fizo yaravuze yego ibi Fizo yaravuze uyo mwana ntuba tumuciye intege ko tuko turamuhabura ahone ntakujya ugiye mu windwe manza kukunyuzura vutu ubanza uhabuge wavuga ati wabimeze gute ivyo ni muziki urumva kugira uzoronka ivyo uzosigurira abantu ni waduga ati je mubone ngo naramenyekanye reka kurazi ibintu bangire bajya bagabo reka uzobe menye ivyo uja kubwira abantu ni kwa kundi kwiyubaka rero gusubira inyuma kama film up iko histoire uherutse gusohora indirimbo yitwa Ce soir duhe akapera kugira ngo n'abantu bataraye yumviriza utubwira naho dushobora kuyisanga kugira ngo dushobore okay so naso indirimbo ito Ce soir kandi iraboneka kuri YouTube kuri YouTube murayironka kuri Spotify donc kuri everywhere you can get it ironka ahantu hose ku ma platforms zose irahari platform zawe ni Fizo kuri YouTube kuri Instagram ni Fizo official kuri Facebook ni Fizo official cyangwa Fizo leader mugende abakunzi ba Kamu TV mugende murabe indirimbo uraze ushira link y'indirimbo muri commentaire ngo bayirabe duhe akapera rero kugira ngo tugende dufite twende kazi okay so indirimbo ni igifaransa nararimbye mu gifaransa ariko nararimbye n'umutipe mwe yitwa Medi Love petit he's so talented arabizi kandi nyene arakora ibyo azi international song So, je te veux ce soir, juste toi et moi. Ce soir que c'est toi et moi, baby. Catch me slow, slow. I'm in the mood already, you don't stop. I can't talk no more. I'm in the push up or down on the floor. Baby, tu es ma ligne, mon amour. Je peux pas vivre sans toi, mais je peux être fou. Non, ne me fais pas décis. Tu sais combien de fois je suis très jaloux. Baby. Urumva kwiryoshe iraryoshe ariko rero hanyuma Fizo wewe ngenge gatoyi era no mirega niko yote je numisha magundo kwanza era hinge nunyishire vibe Fizo wewe uri umuririmbyi urumvise n'indirimbo yawe irabeze neza iri muri mu gifaransa iyo ndirimbo yawe uri umuririmbyi ukorera ibikorwa byawe by'umuziki inyuma y'igihugu cy'u Burundi ariko uri umurundi muri USA ndashaka kubaza akabazo kamwe indirimbo yawe hazigiye kingana gute isohotse komota b'abarundi bayikoze biki okay nanakimwe barakorako wow nice nanakimwe barakorako kandi aho hari habo wahaye information henda wasabye ubufasha muri 2023 naraje hano narahuye n'umuntu
ese ni mu promoter ni mu journalist saka kumuvuga Ami Pro muvuge muvuge bo ni ikintu cha Big Fizo. Okay, yeah, Ami Pro. Ya wa mutipe yaranci intege. Nibyo niko ndakubwira. Yo mutipe ari kuyirondera hama nabo kasha kumugira amahera yiwe amuvu kamuca intege yo kubana. Yo kwizera abantu. Nk'ubu sinoza ngofata umuntu ngo fate koresha umwanya bro. Ngongirire promotion fata amahera. Je nigendera wapi byo sinobikora kandi yaranyigishije. Naraje hano muri 2023 narasohoye indirimbo yitwa Mine. Mutwe naramurondeye aramuha ivyunguka ndamuha ivyunguka aranyereza ibintu turagenda aha turakora ibi turakora bro narasohoye indirimbo ahantu no kuri stati yiwe nabwo yayipostinze yigeze ayipostinga nabyo yarakoze yahoraga mbwira indirimbo turi kuyivuza kuri radio nabyo yarakoze message vraiment yarambye turagenda hano ndakoresha aba bro ndamuharura amahera menda koresha umwanya iyo ni message igiye nyene nawe nyine ari kubyumva gutanga ubuhamya yuko mwebwe naho musaba ivyunguka kenshi mubikora uyu ni umwe abivuze ari hano imbere yacu mugabo hariyo n'abandi babivuga kandi urukurukuru niyo nkuru rero murakwiye basina ego ivyunguka abantu twese nivyakora avuga rero nga ivyunguka abantu twese turageneye ivyunguka mugabo harakenewe no kugira umutima wo gufasha rero kubera umuntu arinza kurondera akagoheza n'ivyunguka kugira ngo hagire ikintu mufasha mugabo ntumufashe bishabiza muri ya style yawe y'utunyamuji kugira ngo umuntu mugume mukanuza abantu mugabo kandi sinavyiza go cyane intege mu buzima ko umuntu muha courage ananigwe basi yabonye ko hari icyo yakoze vyansi atuma avuga ati ibintu samahirwe yanje mugabo umuntu arinza kwitura agacumuca intege kandi wari ubizi ko byoshoboka ayo namakosa mukwiye gukosora nk'aba promoter reka ndakimwishyure icyo kintu uri mpangapi bro akuna asiri ntabanga rikiriho wamuhaye anga 300,000 cash uri kwa Bulaya uri kwa nilikuwa niko hapo uri mpa cash bro cash okay reka aho nyene genda gusigurira ikintu kimwe ni bya bindi nyene ibihumbi jana mu majana 2 mu majana 3 vuto kora karimi k'umuntu ngurizeye tumika ekri kandi mubwira ijambo je nukuri kwimana ari amafaranga ndayagusavye ukayampa ngo ati we nubwo ndondera ndakwigarama hari ubufaranga usanga ari ubufucking man ugasanga n'amafaranga makeya aho usize ndayariye aheze nukuri kwimana ntashe nta nakimenda gusigira ariko umpaye nkayo 300,000 nukuri kwimana je no bikora rero Fizo ikihe kintu waragikoze weweka tumika muziki hari umunsi ya mipro azovuza indirimbo yawe atavyo wamusavye anatiaga bora ni enjoy ahora yishiramwo uyu mwaka lazima kama muniposti nitaitwa boss ahora zishiramwo Rayvan nibavugana we piga muziki urumva kazima wamaze kumwiyereka yarakubonye unasikia kete nivyo ntibigucinenge kongera yandi mafaranga umuntu Leo Frima nta mu promoter yohereza amafaranga ngo nakoresha umwanya ngo umuhereze nipatie na mimi urakoresha umwanya umuhereze urabivyihwe mugabo ntucike intege ndazi yuko jenda kubwije ukuri nta mu diaspora muri nta muririmbyi w'umurundi je ntucike intege nifite nta ntagufise umucipa gukora ibintu utagira intege ubu rero wewe Fizo uri hano mu Burundi igikorwa cyawe cyarasohotse uricaranye n'umupromota yamamaza umuziki ndundi kandi turazi neza ko afise ivyo yitayeho birashoboka birashoboka ko hari ahantu ashobora gushikana umuntu naho hatobakure mugabo gakenga uri hano rero mu Burundi utegekanye iki kwa promoter eske waracitse intege ntawe uzosubira kwegera kugira ngo agire hashikana umuziki wawe cyane ufise kundi kuntu uri kurabitera so ico narabonye ni kwiga kwanza umuntu wo ugiye gukorana nawe yo nari kumenya amipro kuntu ameze kubera naramaze kubona ibiganiro byinshi cyane abapeti bari kurira ebana yarankoreye ibi sije nyine yo nari kumenya yuko nuko ameze gutyo ntabwo nari kubikora ariko ikingenzi ni kwiga kwanza umuntu kuntu ameze ukareba mindset yiwe ese umuntu ari straight aravugisha ukuri arakora ibintu bikagenda bikwanza ni ibintu byo kwiga so sikufuma guha umuntu amahera gusa turabanza kumumenya kwanza icyo kintu cyo promoter bagira
basaba ivyunguka kwa ntagiye n'ikintu cyabafasha biriho n'abantu benshi bifitiye ubuhamya urahura n'umuntu ugasanga ari indoga nakanamuhaya kandi ugasanga niho kugikorwa kimwe yahaye amafaranga nk'abantu batatu ari buzaburira hano hanze ebana benshi cyane Fima boy wewe umenyereye muziki ndondi urawuzi cyane usumba uyu mwene wanyu mwicaranye ngaho imbere tubwire abapromota b'abarundi barakora ibikorwa nk'uko vyategereza cyane benshi babiterwa n'inzara bandi bakabishiramwo n'inzigo cyangwa harimo na twa tuntu twa famille tuyu ngomba kumufasha nawe barabikora ari bo mu babikora bo baratandukanye abo bo mu babikora baratandukanye uko araba uyu mugenzi Big Fizo sivyo aravuze ikiri ku mutima kandi ni ikintu ni message imwe ikora ko wandi baririmvyi donc uyu akora avuga ivyunguka agaca yumva ngene ugiye yakomerese urumva yuko ariho agahaze nawo usaba avyunguka aca kubona yuko umenga muri babandi nyene yego twige rero kumenya yuko umuziki wacu banza ukore wereke umuririmbyi yuko afise aho kwishikana afisha uyosha kuriya ati genda rishe TV kanaka tukorere rero sivyo ndashaka kuriha promotion iki dukore mugabo rero akaba umwe yishe biga byose nyaga rero umuririmbyi ugiye kuresha umukobwa ati mwe baririmbyi mwebwe kumbe yahuye na Bauden yahuye na Bauden baca bamugirira ibintu acha fata rero abaririmbyi bose ko turabasazi sivyo mugabo jewe sundu musazi mugabo umukobwa agiye kumuresha ati mwebwe abaririmbyi yahuye nabajya niyo mpamvu mvuze ati rero bamwe barabikora ndabibona mu marezo sociaux ba promotinga bagira iki ari abantu rero bamaze kuronga zigiye subscribe ijana aba promoter omenga nibamubonamo je nigeze kugenda ahantu shino kuvuga mu journalist nagiye mu giteramo kimwe cyane uri mu journalist umuvuga atari mu muduga nibaze kumbona ngaho weya makuradi si kuri television muri bambone shaka abantu bambone je ndo muririmbyi barambona mu maclip iki wakora avuga ngo show business shaka bambone ngaho imagine kurumva icyo kintu wama muri radio nushaba kubone twe turatsura amaclip baratubona ari ikintu kemo bataramenya ivyo barimo sivyo tuduze umuziki dukundisha abarundi umuziki mwiza tu indirimbo sose ya bien uraze baru izi ndirimbo zigusoza saba Tanzania ubu Rayvan nakoraza mu Burundi mu Burundi ni gihugu ciza mugabo twagifashe nka Ethiopian nidukunda ivyacu Ethiopian yakira abarinzi bo hanze mu biteramo Daju aheruka ngaha bamuhaye 1 miliyari abarinzi bafashije Daju babaye 5 miliyoni 2 miliyoni ushaka nzo kubaka inzu ryari rero bagerageza umurinzi asohoye indirimbo mu promoting umurinzi nyene bati we vraiment na ton fils story warakoze ikintu yego kumva Koreshumwanya amana bari contrat mwandikirane contrat nambari contrat mwandikirane contrat bapana rero kuvuga ngo vyunguka biga ico kijambo je ari genzo go mu mutwe mari papa kuko simbizi yakora bica mu mutwe reka simbizi umva nakubwire aramate amatemwe mugo muvuga ivyo honye dukoresha umuziki please bro reka maguruke arabantu umaze kumva ce soir ni sheskia urumva iyo ndirimbo genda wasimira genda umuririmbyi mugenzi we nje nawe genda wirabe wumve ikintu kirimo ijya ndirimbo umve message apana agakweti ngo korayo fata ibiki na tugire muzi ari muziki ibintu ni burayi Koreshumwanya ni burari Koreshumwanya wewe uvuga ngo bazana ivyunguka niba hamaze kuzaho systeme y'ibintu vyunguka sabidire ke hari abantu bamaze kubitwereza ushobora kuduhereza akarongo k'umuntu umwe canke babiri baguhaye vyunguka uyu munsi bari ahantu bakenguruka ko bwawe ninde bon example apana ngoja urabona example kwanza ritsu baratangwe gukara urabona kwanza mumenye kwanza yuko atari abaririmbyi bose bafite objectif yo guteza imbere umuziki canke yo gukora music abaririmbyi ngahinga arabaririmbyi ngaha yizira ngabironderera inkumi
arondera birondera ati kaya kademu je nipige bibi abantu nkakora hiti ca ndakarya hari abandi baza bavuga ati jewe iryo shirahamwe ndarikeneye hari baririmbira ama association gusa turabazi bahe piriva ngaha aririmba nice water akaca twara indirimbo none nuyo mushire muri kategori abaririmbyi rero tumenye neza ko abaririmbyi bose bafite objective yo gukora music none abaririmbyi ubona neza yuko bafite objective avuga ati je ko ndiko ngwanira umuziki ndundi umuziki tubiravye uci usanga umenga mu supportinga cyane abo nyene batari umuziki ndundi babana bakereye guteza imbere umuziki nibo baza umva bafite objective ni target niyo mvugo bishiramo amafaranga hakiri kare bafite objective baritonda bavuga ati rero je icumba jije abamaze kumpa ivyunguka jewe hari abamaze kumpa ivyunguka je sindabakurira ivyabo byo bashaka ivyo biriho mu bisanzwe iyo uri umuntu aronderwa n'abantu benshi si bose batunganirizwa ngo meme na chef de quartier uzora bugiye gusinyisha karanga muntu hari gihe umarana dejour ukitonda yati mwanya kuba ugasanga afite abantu benshi urumva ne natwe biba dutahure yuko turonderwa n'abantu benshi ati nkorera promotion ugasanga rari uwo nawe uvuga ati amaraso yawe ntiyahuye ega bujya gukora promotion umuntu rero n'amaraso amanza guhura kwanza hari umuntu muhuza ivyiyumviro nk'ubupizi ugasanga je ndamwishimiye ndiko ndamupromotinga ataranambwira n'ikintu na kimwe uzikoresha umwanya uvuze ngo amaraso yawe yahuye n'umuntu muri aka kazi ega promoter ari kuntu je ndabona muri we y'abaganga muganga agiye kuvura umuntu akavuga ngo uyu muntu ntiduhuze ayo umutima n'ushinge gwamazaga ariko ari umuganga yishimye umuntu ukazusanga ikana gupiga shindano hana arombaye n'undi avuga ati nyarutsa umviriza untunzana amajambo tu urumva baramuvura nivyo ntibibaho kugira ngo aca mutera urushinge gwamazi kunyarutsa ati nyarutsa nikorera umuntu akubwira ati yo pole urumva urwaye gute akiya mu gihe umuntu arinza guha ivyunguka ngo umufashe ntumufashe ubusa n'umwishe udahuje mugabo ubutumye ugerageza uyu yaduhaye akarira atubwira ati narahaye umuntu kugira ngo amufashe mu gikorwa cyanjye nakoze mu mwaka ega ni chance na stati ya WhatsApp kandi ndakubwire yuko nasoje aro nabandi ce soir bagufotora n'ifoto bakagumana aya yangali ata yagize fire gusa yashizeho uturiro nano gushira kuri stati yiwe aro nabandi namubwira ikintu bro nta kibi mfise ku mutima nawe turavugana neza kandi sinomurakarira ba you need to know nazo bikorera abandi bantu ari udutipe turi kwikorera hajya birimani yo kaje hano karondere ya micro amukorere promotion akagira amahera yiwe acaka gacinege ibarondere jewe barekane na micro so that's not fair bro Koreshumwanya nturatwishura akarorero ko umuntu yaguhaye ivyunguka nta numwe nta uhari je yampaye ivyunguka wambaje kumushikana ahashaka apana hashaka kubera ko umuntu kugira ngo umuntu arinza agera hari umuntu azavuga nka abashaka kugera hanze ego basi nk'umuntu yaguhaye ivyunguka wewe kubera ko mere watubwiye ati bazana ivyunguka hanyuma namwe mugira icyo mubafasha umuntu yaguhaye ivyunguka rero ufise icyo wamufashije naho watavyemera naho wabibona nk'atacho wamufashije ndakubwira izina giwe ego sinagiwe ntiriri hafi vraiment ngira nta uhari rero nta uhari mugabo wamaze kuguha ivyunguka barahari ni na benshi kandi ndabahaye ikaze none kwiri kugumusaba ivyunguka kandi mutabafasha ni muzane ivyunguka ariko condition ni tuyage erega banzukre y'umuntu we era banzukre y'umuntu numubone yuko umengo mupfana ivyunguka no kugukorera gusa ni mukaye ubucuti mube n'inshuti ava yuko mubwira n'ibigabazo byawe n'ibikorwa byawe banza umukreye mu b'inshuti mutemberanire uboneka mu yo mutu kweri muhuje mwemu muhuje mind mumvikana mukundanye kisha sasa mutumikane sasa burya birabishe cyane bica bimera nka byo kumupfumu ugenda abavyeyi basavye kukatutanga none creya manze mu abagenzi bro vipi mu chatting hama mu directement ku cyumviro nawe umukobwa ari gumuhunga aje ngo ndagukunda urumva banza kumugenzura kwanza ati arankunda vya vrai hari umuhunga ashobora kuza bukebuke akagukreyeho ukafata no mu vre marankunda ntuka ugasanga wanamwemereye mu atigeza nabikubwira urumva natwe nibazuko nakurondere manze mu abagenzi ko abagenzi ntibuzura urashobora kubufite repertoire y'abantu igihumbi muri telefone ugasanga ari abagenzi bukuri ni batano tu mu chatting kenshi mubazanya ati wiriwe gute bro umeze neza banza abagenzi no mu promoter cyo mu journalist hamwe ugere kuri etape je rero ivyunguka je nakira je sindagira kuri zo etape vraiment z'ibihumbi 300 kuko je ndashaka kubwira ati no je ntume ibihumbi 100 ngahe vraiment kubera
ukayampa sije ndayarya jenyene ukabesha barakubesha uza muri commentaire canja kugusatirira kwa naka ati peti yangu nakupatia zilari je ndakwica kama ufanye ivi ndagupiga nkamuhereza gasanga yamupostinze tavyaze ariko jewe etape yanje je sindagira mu amafaranga je ndayarye no bandakubesha bro yo ni audio iyo turasamira ni yindi ndirimbo oja muri studio gukora audio kabisa ukuntu rero kubivuga umenga abastari baragaspye kubera ko iyo numvise ko umuntu ashobora guhereza ikintu umuntu kugira ngo amufashe batanaganiriye ngo abanze bakire bututi abarimo gaspillage harimo gaspillage niyo mpamvu ramwe muce muvuga ati reka jewe ndamwereke ko ndi umwana ho mu muji umunyakamenge kugira ngo jewe ndamwereke ko bishoboka reka ndabwire ko ngiye kubikora hanyuma azocunga ari mu ndega ataka gatipe ndagenda mama karangize amadolari uyuzuranye mufuka ariko umwana wo mukamenge yakuhashuye vuta Fizo indirimbo yawe shasha imaze igihe kingana gute kuri YouTube ifise feedback zimeze gute niki usaba abakurikiye Akamo TV n'abarundi muri rusange alright so indirimbo nayisoye ijya yejo vendredi iramaze bistatu yango imisi ibiri ya so imaze imisi ibiri kandi iri ku muvuduko urenze ubu iri muri 12K so imeze fresh kandi mugome muri kurikirana indirimbo nziza after 2 weeks uzobatemo yindi aho igeze indirimbo yawe hariho abo umaze guhereza ibyunguka ukenguruka muri bike uri kurabona ewa wapi kabisa ubuntu bw'Imana gusa ewa kandi ndabatimira cyane biyakira neza thanks so much zaramwigishije pambana mzee we pambana ibitwa ma media tuwa ngo RFM ngo Buja FM ngo Isanganiro ngo bitugani tuwa mukicwe we piga muziki mzuri mukali kisha upatie bajamako unajua kama ule petit pasia mnatembeana kama uja yotuma indirimbo yawe ikundo erega influencer sio tu rubuga hapana kwa mtu anapenda nyimbo na tata mu studio petit tia ingoma ni kali petit yangu hii nyimbo anataka kustatia kina yeye iko na watu kumfuatilia usonga abaririmvyi baramaze gutakarangwa maradio ni bitugani niba muri turasamira na maradi n'ayandi bazoya kujya kama unani we piga muziki we hakikisha ingoma ni kali babanze binjirisha mbabazi ibi siliko na 12K ile ulipana turasamirire neza 12K wapi yani isakwana inateneza mwaka lakini ko mu 16 mugusozera Frema Boy twabonye igikorwa cyawe ni gishasha yego uri kumwe na Oreg iburayi mugabo cyatufata ko igikorwa cyawe nyezina giheruka ni melody tubona hareze igihe kirekire utariko urakora umuziki warabihagaritse bimeze nk'ibyo nagekije gute kandi mfishe indirimbo imeruka gusohora na Oreg imaze amezi atatu piga uyo ni mu 2 weeks anaongeza wow urazi mu 3 mois borazi gituma music uvuze neza music warakuze umuririmbyi ni kuyipanga asore ikintu cya bien ushaka gusohora indirimbo ushaka nsore indirimbo pa tukubite swata uri cyari kurategura karere yani gutegura indirimbo ya bien bo ajya gusora indirimbo kiri umuntu afise target yewe kandi indirimbo na Fizo ukora nyimbo na Fizo bo reka kumenera baba karakumenera amabanga rero kintu turabona reka mu muziki rero gupanga amo ni karata mbona tupa karton ikaa hivi ngana changa na piga naona kia kutupa yako kila mtu anapokea kila mtu sana akili karata reka bandi rero bazite naho nyina rezogira agi Frema yaragize shit Frema ukungene yarameze si kwa kimeze ubu wari kariza arafite bikorwa biyitse ararabatizi kazi nizipane wabamesha bafyonde akacatuza usanga ari indirimbo ushaka kuvuga ati indirimbo ngoma ndayigendere uyisohoye ninga baruriro ari umuntu yafite indirimbo yiwiwe afata indirimbo irakazi katuyici
banaitwa manyoa fyonda kandi nababwira ikintu kimwe gusa bamenye yuko iyo umuntu wakoze indirimbo yaba yafightinze cyane yaba yaciye ahantu ngo ba producer angayisha uje kuba director bakutwara ino kugarura ino kuje ku location bababwire hano mwoshootingira hano ni hemewe mukavugana nabo mukatanga amahera location turaziriha abakobwa baraguse Fema boy turazi ko nta muntu ashobora kubaho akora umuziki adafite ikindi kintu akora kimufasha mu buzima. Yego. Fema boy ni muntu ki nyuma y'umuziki. Je sinovuga ivyo wanje ngaha. Oya kumurenzo bivuga ivyo wanje reka mbanze nkora umuziki. Niba wabona muziki utunani tuzobandanya muri cyo twakwe mu muziki. Ama rero ikintu gihari tuvuga ngaha kuko nivyo no bivuga ngavyo wanje kugira nakajambo kuba promoter. Aba promoter gusa ubu turi kumwe n'umenga yita yuko ari wabaserukiye. Bo musupport umuziki mwiza. Mushire ahabone muziki. Sivyo abarundi bashaka kubona imiziki y'abarundi basohoye. Ama ivyo muvuga ivyunguka muzobironka. Koreshumwanya gusozera. Warabonye ibintu umaze iminsi ushira ku mbuga zawe ni n'amahokitema y'akazi k'abantu baje gukora mu bihugu hanze y'Uburundi bimeze bite? Bijya ni promotion byungukana hawe bijya warashimuguza gusanga atana kimwe nzi muri byo ni vyunguka je n'umuinfluencer urama ivyunguka tugakora uko uba bikeneye genda ubisome witonze nturaba amafoto nurabe ngo jewe nabipostinze we soma ivyanditse ubitahuye ukurikiza ingene bimeze pointre bijya abari vyunguka tubisanzwe ko je nsanzwe namamaza no kwamamaza irahari canke ni bwawe nyamugo narabajije wampaye idiri nabaza ati eske ni sérieux ambwira ati yego ni sérieux uraja hanze muri Suisse muri Belgique muri Angleterre muri inde atana macumutanze ndavuga ati po areka ndabiteko muremewe na leta nibazomfata ngo ndiko ati biremewe na leta nakibazo ndavuga ati amahoro menshi yego mu gusozera rero akajambo kanyuma kubwira abakurikiranye akamutima kugira ngo bapushinge kuya kuraba igikorwa cyawe gishasha. Okay, itwa gute? Akamutima. Okay. Akamu manake yani yani kama fujo fujo TV ni akamu ni nko gukangurira umuntu kusinyale mtu sivyo kushtoa mtu usinyale wana twende kupiga muziki. Hapana ni fujo akamu gutera akamu urumva umukuru w'umutumba yateye akamu suko na akamu yakangurira bene gihugu kirunda zirigayo. Hapana bo wewe udusiguriye mugabo tubigiye neza n'induru akamo bicuritse n'induru ariko musanze cyiza ubicuritse n'induru. Okay wowe bidusiguriye ni malalamiko sasa si fujo malalamiko ni fujo mswahili malalamiko ni kubona visa ni bifuri ya mjengwa zonyiche sabgira bajya ba arambea nikikufa muyeni fulani ni family ni huwa malalamiko una kirundazi aba baba n'abarundi babaye nk'abakongomani abisa ndakubwira gatoyi akamo sivyo nudusigurira ivyo wewe vyo wawe ushaka kutumva akamo ni ushaka kumva ubwiye ati mukura akamo ngaho ubuvuzi marugwa monaka sawa twabana tureke kudefata kuri ivyo twese turabarundi nta muntu aratabura ijambo akamo dusigurire rero neza wadusigurire twavyumvise urakoze. Okay abakozi ba Akamo TV reka ndabaramutse kandi ndabashimire kubana natwe mugende hajya mukore subscribe like and share and muje kuri YouTube channel yanje ni Fizo ni PYZZO Why ni Y Choni chongereza bene wacu ni P Y Z na O ema why yandika why mbi tubashimire cyane rero mwemeye ko hari nahatwe muri kino kiganiro n'abakunzi ba Akamo TV mwabanye natwe batangura ikiganiro n'umukiri kumwe natwe tubashimire cyane kabisa mubandanye mukora sabone like and share mukurikirana ibikorwa byacu kabisa murakoze kabisa. Thank you so much. Akamo